Nk'uko mubizi guhera ku munsi wa kane itariki 17 y'uku kwezi gushika ejo aho bukera itariki ya 22 z'ukwezi k'umunani mu gihugu cyose hariko haraba isekeza ryo gucandaga abana kuva ku kivuka gushaka ku myaka 7 ku nshuro ya kabiri tubakingira ingwara y'ubukangwe. Kuri iyi nshuro ya kabiri rero hakaba harimwo no gukingira abana ingwara y'uruhumyi tubaha amama ya vitamine A hamwe no gukingira abana inzoka zo mu nda tubaha ibinini vya albendazole mu ntara zishika kuri 15 zo mu gihugu cyose. Uno munsi rero twishikiye hano muri zone Gatumba kuraba ico gikorwa uko kiriko kiragenda. Twibutse ko hano mu Gatumba ariho habonetse umwana agwaye ingwara y'ubukangwe, arico cyatumye dutangaza icese ko iyo ngwara yabaye ikiza mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Twaje duzananye n'abasanzwe badushigikira mu bikorwa vya misi yose muri kino gisata cy'amagara y'abantu, mbere na cane bashigikiye cane muri kino gikorwa cyo gutanga zino ncanco. Aho novuga abo muri UNICEF na OMS. Twabisanze gute rero? Muri rusangi twagendeye ingo zimwe dusuzuma yuko abana bari muri izo ngo baronse izo ncanco, tubaza n'abavyeyi ko baronse amakuru akwiye ajanye n'izo ncanco ziriko ziratangwa. Twasanze rero bimeze neza, aho twaciye hose twasanze abana bahari koko bararonse izo ncanco. Ikindi twakoze twashiye ku ivuriro ryo mu Gatumba, aho twaravye ku biharuro by'abana basanzwe bari muri ako karere k'iryo vuriro, abana bategeza kuronka izo ncanco. Twasanze kuri no munsi ugira 5 wirisekeza abana bashika ku 65% kwijana yabitezwe kuronka izo ncanco bamaze kuzironka. Murumva ko igikorwa kiriko kiragenda neza. Twaganiriye n'abariko barakora ico gikorwa cyo gutanga izo ncanco, kanatsinda twari twabasanze ku kivi kugira ngo turabe ko atabibazo bidasanzwe baba bafise. Batubwiye yuko muri rusangi ico gikorwa kiriko kiragenda neza, atakibazo na kimwe bafise kubikorwa uko babitanguye n'ubiko biragenda neza, kandi biteze yuko igikorwa kizorangira ejo kandi atakibazo kidasanzwe biteze kuronka.